ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Mwiriwe muge mwese muterama na Radio Nderagakura akaze murano makuru avuga kuri no mugoroba nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye icese kuri wa kabiri ikigo gihingura umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba kiri muri zone Mubuga muri commune n'intara Gitega ikabasha cyashizweho na leta ifadikanije n'ishira hamwe Gigawatt Global turuka mu gihugu ca Israel. Inama nshingamateka kuri wa kabiri yakoranye iriga yongera iremeza integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Algeria kubijanye no gukuraho visa ku basanzwe bafise impapuro z'inzira z'icubahiro hamwe n'izakazi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yahaye mubonano kuri wa kabiri abantu batandukanye userukira UNICEF userukira igisata c'Ibanki y'Isi yose cishinze guteza imbere abanyamitahe hamwe n'uburongoye umugwi CVR. Izina nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuja mwidonido. Nadia Shimirimana ari mu buhinga bw'ivyuma hogira bashikiriza amakuru ni Anosiate Ndayizigiye ndasuye kubaha mwiriwe ndabaha ikaze mwidonido y'ano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye icese kuri wa kabiri ikigo gihingura umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba kiri muri zone Mubuga muri commune n'intara ya Gitega kikaba cashizweho na leta ifadikanije n'ishira hamwe Gigawatt Global lituruka mu gihugu ca Israel. Umukuru w'igihugu yashimiye kubona umuyaga nkuba uri kuragwira ngo kuko hari imigambi myinshi iteza imbere igihugu izoca yoroha kuranguka. Yasavye ko igihugu ca Israel coca cubaka ho nyene ku Mubuga ishure ry'ubuhinga rizokwigisha ivy'umuyaga nkuba. Idonido na mugenzi wacu Aloise Ndayisaba. Muri ivyo birori vyo kugurura ico kibanza kirimwo ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba, Joseph Abramovitz arongoye ishira hamwe Gigawatt Global turuka mu gihugu ca Israel akaba ari nawe yazanye uwo mugambi. Yashimiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kuntu yafashije kugira ngo uwo muyaga nkuba ushobore kuboneka, anamenyesha ko ananezerezwa n'ingene umukuru w'igihugu ariko arateza imbere u Burundi. Amaze gufata ijambo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakengurutse kubona uwo muyaga nkuba ubonetse, acara nashikiriza n'ibizoca bikorwa kugira ngo Burundi buvyaze umusaruro. Gituma nezerejwe n'uwo muyaga nkuba mfise imigambi ikomakomeye myiza. Ubwa mbere shaka guhingura ubutare dufise. Nafashe ingingo yuko umwaka wa 2024 uzohera dufise ihinguriro hingura icuma natwe dushora icuma hanze. Nafashe ingingo yuko uwo mwaka wa 2024 dutegereza guhingura marble dufise ubwoko 10 butatu bwa marble. Amabuye ajya twirirwa turagura hanze ngo tuje kwibakisha mu Burundi tuyasiga mu Burundi. Duteza kwa dufise iryo hinguriro natwe dushore hanze. Ubu twihaye intumbero n'imiburi turonke 200 ku kwezi vy'inzahabu dushore kuko turazifise. Dukeneye yuko duteza kugira amahinguriro kugira ngo duhingure ivyimburwa vyacu ibiva mu bworozi n'uburimyi. Tugira amahinguriro dushobore gushora hanze, tudahingwe ntuzoshora hanze. Uwo n'umugambi ukomeye cyane. Ivyo vyose rero kugira tubishikeko nuko tuzadufise umuyaga nkuba. Umwimbo tuzoba turose niwo mwimbo uzoca wubaka amabarabara, uzokubaka ibitaro vyiza, amashure meza hamwe abana biga bakumva ko barose ubumenyi bukwiye. Umukuru w'igihugu yanahamagariye uwo munya Israel arongoye Gigawatt Global ko igihugu avamwo coca gifasha hakubakwa aho nyene ku Mubuga ishure rizokwigisha ivy'umuyaga nkuba. Akaba yagize ati igihugu ca Israel gidufitiye umugambi mwiza wo gufasha ugwaruka haba mu burimyi. None murumva ko bamaze kwemera no kwigisha ugwaruka mu bijanye n'umuyaga nkuba. Naganda basaba ikintu kimwe, ntitwubake vya bindi n'ifisi iteye umugere vyoca bihenuka. Tugira ishuri ryiza ryo kwigisha umuyaga nkuba, kandi no basaba iryo shuri turyubake hanyene ko ariho mutanguriye. Ishure ry'ubuhinga hamwe abiga bose ivyo gukoresha umuyaga nkuba bazoza kuvyigira ku Mubuga. Tugira ishure rifise indaro. Vyoba vyiza
cyane mudufashe ikintu kize kibe ikimenyetso c'uko mu Burundi dutanguye wa mugambi wo kuja mu 2040 twubatse ishuri ryiza ngaha ry'ubuhinga mu bijanye n'umuyaga nkuba tuzobadaga tubikorana twese turi kumwe twese birashoboka. Twobamenyesha rero ko ivyuma bitanga uwo muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba bigera ku bihumbi 25 n'amajana 200 bikaba rero bitanga umuyaga nkuba ungana na megawate indwi n'igice muri zone Mubuga ya komine n'intara ya Gitega. Aloyse Ndayisaba ku bwa radio Nderagakura. Aloyse Ndayisaba tukaba tugushimiye. Inama nshingamateka yize yongera iremeza kuri wa kabiri integuro y'ibwirizwa ryerekeye amasezerano ari hagati y'u Burundi n'igihugu ca Algeria kubijanye no gukuraho visa ku basanzwe bafise impapuro z'inzira n'izicubahiro hamwe n'izakazi. Umushikiranganje w'intwara yo hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse ari nawe yari yatumiwe gusigura bijanye n'iryo bwirizwa avuga ko intumbero yayo masezerano ari gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri hamwe no korohereza indongozi z'igihugu mu ngendo zabo z'akazi. Martin Teretse akavuga kandi ko igihugu kizohungukira vyinshi mu gisata c'ubutunzi. Nawe ni inkuru ya Vincent Nkurikiye. Nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse asanzwe ari nawe yari yatumiwe mu nama nshingamateka gusigura ibijanye n'iryo bwirizwa. Intumbero y'ayo masezerano ngo ni gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Algeria. Akavuga kandi ko akarusho k'ayo masezerano ari uko azotuma indongozi z'igihugu zorohererwa mu ngendo zabo z'akazi. Akandi karusho k'ayo masezerano nkuko Martin Teretse abandanya abivuga ngo nuko hazokomezwa umugambi wa rusanzwe uri hagati y'ivyo bihugu bibiri aho indongozi z'ibisata bitandukanye vy'igihugu nk'uburimyi n'ubworozi, indero, umutekano n'ibindi zahora zirungikwa muri ico gihugu ca Algeria gukarisha ubwenge. Martin Teretse akavuga kandi ko igihugu c'u Burundi kizohungukira vyinshi mu gisata c'ubutunzi kuko ico gihugu ca Algeria gisanzwe ari kimwe mu bihugu bitunze ku mugabane wa Afrika. Inyuma y'izo siguro zatanzwe n'umushikiranganje Martin Teretse abashinga amateka baciye bemeza iryo bwirizwa 100%. Vincent Nkurikiye nawe tukaba tugushimiye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca kuri wa kabiri yahaye umubonano abantu batatu. Wa mbere akaba ari userukira ishiramwe mpuzamakungu gitaho ineza y'ibibondo UNICEF John Agbor. Wa kabiri akaba ari userukira igisata cy'Ibanki y'Isi yose citaho guteza imbere abanyamitahe Mariana Silesila hamwe n'umukuru w'umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi CVR Pierre Claver Ndayicariye. Umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere Moise Nkurunziza aratubwira ico baganiriye nabo babiri ba mbere. Umushanganje wa mbere wa leta y'u Burundi yaje kwakira uhagarariye isata mpuzamakungu citaho ineza yo gwaruka UNICEF akaba yaraje kuganira na nyakubahwa umushanganje wa mbere wa leta y'u Burundi kugira ngo baganire ku migambi bipfuza kurangura mu myaka 4 iri imbere. Tunabamenyesha yuko ico gisata mpuzamakungu citaho ugwaruka gisanzwe gikorana n'ubushikiranganje nka bwose kiretse ubushikiranganje bumwe bujejwe kwivuna abansi. Akaba rero yashimye cyane ko ubwo bushikiranganje bwose bakorana neza babifashijwemo cyane n'ubushikiranganje buraba ivy'imigenderanire n'u Burundi n'ayandi makungu. Yahagarariye ico gisata mpuzamakungu gihagarariye ineza y'ugwaruka yashikirije hanini imigambi 4 bipfuza kurangura muri iyo myaka 4 cyane akaba yavuze umugambi werekeye kwitaho abana bakivuka kugira ngo bashike ku busa kuri ba bana bitaba Imana bakivuka ico bise mortalité infantile. Yavuze kandi ko bipfuza no gufasha muri wa mugambi wo gufungurira abana haba bari ku mashuri eka abana bose bigaragara ko bakeneye ico bafasha mu gufungura ico yise malnutrition chronique. Yavuze kandi ko bipfuza no gufasha mu gisata c'indero ku bana bafise guhera ku myaka 6 gushika ku myaka 18 kugira ngo bazoheza amashuri bafise ubumenyi mbere bashobora no kwitunga. Umushikiranganje wa mbere yakengurutse gufashanya kwiza gusanzwe kuri hagati y'u Burundi n'iryo cyo gisata mpuzamakungu UNICEF aho yashimye arabatera intege ko bandanya bakorana neza n'u Burundi. Yanagarutse ati muraraba n'ibyashoboka muzoshira kubona umugambi ujejwe inkino kuko inkino zihuza ugwaruka zikabatuma mbere batera imbere mu magara no ku mubiri. Mu nyuma yaho yakiriye kandi umufasoni asanzwe aserukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gufata mu mugongo abanyamitahe. Ishirahamwe risanzwe rikukira banki y'isi yose aho
aho uyo yaje kuganira na nyakubahwa mushikiranganje wa mbere yamyeshe yuko iryo shirahamwe ari n'irya mbere riza gukora hano mu Burundi, bakaba rero bari mu ntambuko yo kuraba ivyo igihugu gikeneye, ivyo abanyamitahe bakeneye. Mbere akaba yaje avuga ati jewe nje nk'umuntu aje gusaba intumbero leta kugira ngo abanyamitahe bigenga boroherwe. Mushikiranganje wa mbere yatanze intumbero kugira ngo abereke ko mu gihe cyo kuraba ivyankenerwa yaberetse intumbero bokorera kugira ngo bashikire vy'ukuri abanyamitahe, maze b'abanyamitahe bahora bafise inzitizi mu kuronka ikibasahiriza, haba mu kuronka imitahe canke mu kuronswa n'ibindi, maze ico gisata geze kubafate mu mugongo. Umubonano ugira gatatu hakiriwe urongoye umugwi Severe Pierre Claver Ndayicariye amenyesha ko yaraje gushikiriza umushikiranganje wa mbere icegeranyo c'ivyatohojwe kuvyabaye kuva ku ntwaro ya Republika ya mbere yatwarwa na Michel Micombero byasinzikaje Burundi bigahitana ubuzima bw'abantu benshi. Kurikira umukuru wa Severe Pierre Claver Ndayicariye. Uyu mugwi Severe uvuye gushikiriza iceganyo c'ivyakozwe umwaka uheze, no kuvuga umwaka wa 2022, nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ico cegeranyo dushikirije uno munsi ni cegeranyo c'ibitabo 52 bigizwe n'impapuro zirenga ibihumbi 19. Harimwo iki? Harimwo ibyo twatohoje ku muzo w'abadagi mu Burundi, harimwo ibyo twatohoje ku muzo w'ababirigi mu Burundi, harimwo ibyo twatohoje ku muzo wa misionari katolika canke abaprotestanti mu Burundi. Twaratohoje kandi ivyerekeye intwaro y'icami, cane cane imisi ya nyuma gushikaho dushika ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana 966, aho umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu yakugwa ku butegetsi, hakaboneka Republika ya mbere yarirongowe na kapitene Michel Micombero. Mu majambo rero make twabonye ibintu bitatu bihambaye. Icambere, ubwicanyi bwo mu 2022-2023 bwarateguwe, butegurwa n'ubwicanyi butandukanye bwahitanye abarundi benshi muri iyo myaka ya mbere, hanyuma butegurwa n'intwaro kuko hari ibimenyetso dufise mu nyandiko, hari abatanze ivyemezo, hari abarundi n'abarundikazi twumvirije batweretse ko Uburundi bwinjiye mu makuba ya 2022-2023 byateguwe. Ibi rero niyo twaje kwegeranya turashikiriza umushikiranganje wa mbere, ari ubwicanyi bwo 1965, imanza, ibihano vyo gupfa bagaca bicwa buno nyene, 1969 ibihano vyo gupfa bagaca bicwa buno nyene, 71 ibihano vyo gupfa, ariko hoho hakaba ikigongwe. Byatweretse Uburundi buri mu mayira abiri. Ivyo vyegeranyo rero tushikirije no munsi umushikiranganje wa mbere azobisoma buke buke, twamuhaye n'iresi yerekana mu majambo make ivyo twaranguye. Radio Nderagakura turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ugwaruka rurafise uruhara ntangere mu guharanira no mu gutsimbataza amahoro n'iterambere. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ugwaruka Ezekiel Nibigira igihe yugurura icese ibikorwa vy'inama idasanzwe y'imisine yabahuje aha mu gisagara ca Bujumbura. Ugwaruka rwo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'uruhara rwabo mu gutsimbataza amahoro n'umutekano muri kano karere. Amenyesha ko muri iyo nama ugwaruka ruzopfundika ivyo kugwa kugira ngo iryo hangiro barishikeko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elia Irumva. Muri iyo nama urongoye inama y'ugwaruka mu Burundi Thierry Ingabire ngo gwaruka go mu Burundi rurafise ivyiyumviro bitandukanye ruzosangiza abandi kubijanye n'uturusho leta y'u Burundi yahaye ugwaruka kugira gwiteza imbere. Twiyumvira yuko tuzoshobora gusangiza bagenzi bacu bo mu bindi bihugu uturusho dufise, dufatiye yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ashira imbere imigambi y'ugwaruka cyane cyane mu gisata cyo kwiteza imbere. Twiyumvira rero yuko ugwaruka rwaje ruva mu yindi mihingo ruzoshobora kubona ibitari bike nka kubimaze kurangurwa
n'urwaruka rw'u Burundi maze natwe tugashobora kubigirako mu bindi bashobora kuzoba barateye imbere kuturusha kugira urwaruka twese rwa Afrika dushobore guteza imbere by'ukuri ibihugu byacu. Abafasha amajambo bose bahuriza ku ciyumviro c'uko urwaruka rushoboye kandi ko uruhara rwabo ari ntangere mu iterambere gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ezekiel Nibigira umushikiranganje mu vyajejwe harimo urwaruka ati urwaruka rw'u Burundi ruramaze kwerekana ko rushoboye mu guteramira amahoro no kwitabira ibikorwa vy'iterambere. Mu vy'ukuri uruhara rw'urwaruka ni ntangere na cane cane hano mu Burundi murashobora kubona yuko urwaruka rwarakoze ibidasanzwe kugira ngo amahoro twarondeye imyaka myinshi ayo mahoro ashobore kuzigamwa. Haraciye ibihe uciye kubimenyesha makuru bimwe bimwe ugasanga bariko baravuga nabi urwaruka nk'urwaruka rw'u Burundi imbonera kure. Uyu munsi murabona uruhara rwarwo mu iterambere ry'igihugu ni ntangere. Murashobora kubona yuko uyu munsi bimwe abantu bahora biyumvira yuko imbonera kure ari abantu boba bashobora kuba bariko bakora ibibi, mugabo murabona ko uruhara rw'imbonera kure rwabaye guterera mu iterambere ry'igihugu, rwabaye guterera kugira ngo dushobore kuzigama umutekano n'amahoro y'igihugu. Ikirero kigaca kiba icigwa no ku bindi bihugu tubihamagarira kugira ngo navyo nyene bishobore guhonyura mu makanda y'ingene Burundi bwashoboye gukora kugira ngo urwaruka rw'ivyo bihugu rushobore kuguma ruriko ruraterera muri ivyo vyose twashoboye gushikiriza. Mwamenya ko iyo nama izosozerwa ku munsi wa gatanu. Elia Irumva turagukengurukiye. Igisata cerekeye inyigisho n'ubuhinga bwo kwigisha muri kaminuza y'u Burundi carateye imbere mu bijanye n'indero idakumira. Umuhinga mu bijanye n'inyigisho Joseph Ndayisaba asanzwe ari umwigisha muri ico gisata akavuga ko hari abigisha barenga 100 barangirije amashuri muri ico gisata bakurikiranye ibijanye no kwigisha abana bagendana ubumuga. Joseph Ndayisaba akavuga ko muri ico gisata bakiriye abanyeshuri babiri bagendana ubumuga bwo kutabona, agatera kamo leta n'ayandi makaminuza harimwe n'amashuri yisumbuye kwamiza ku muzirikanye ko abanyeshuri bagendana ubumuga bafise uburenganzira bwo kwiga nk'abandi ibisata byose bipfuza byo muri kaminuza. Mu gisata nicerekeye ubuhinga bwo kwigisha n'inyifato y'abantu turafise igisata cigisha abanyeshuri ingene bafata abana bamugaye canke bafise ingorane bishangi hariyo ubumuga bukenera ururimi rwabo nk'abana batabona canke abana batumva ntibavuge. Izo ndimi rero aba bana bashaka gukoresha turizigisha dushitse ku mwaka ugira 5 biga. Ubu ico umuntu yokenguruka nuko abo twigishije mu gasozo bwa mbere baronse akazi hafi na bose bashikijana kugira ngo bashobore gufasha abarimu mu mashuri y'intango école fondamentale na post fondamentale kurona kenshi na kenshi abarimu yo babashize mu mashuri ivyo navyo babarize muri ivyo ico turiko turagereza gukora nuko naho nyine abo bana bagendana ubumuga bo kwakirwa no mashuri kaminuza. Iki kibazo ca leta geza amashuri yisumbuye hari abana batabona bagitora n'abana batumva batavuga bagitora. Abo bana rero barinda kuza muri kaminuza bafite uburenganzira bakagira n'uburenganzira bwo kwiga ico bifuza. Ubu turafise muri ico gisata c'iwacu abana batabona. Ubu rero asigaye yuko abigisha bigisha mu bindi bisata nabo nyene bamenya yuko aba bana benda kuzoja kwiga mu bisata byabo. Akamonda gateye abajejwe gushikiranganje bw'indero n'abajejwe amakaminuza kandi abajejwe amakaminuza asamaje kaminuza ya leta gusa n'amakaminuza yikorera utwabo. Umunyeshuri agize ati je nshaka kwiga iki gisata kiri muri kaminuza yikorera utwabo ahanaka barinda kumwakira kuko n'uburenganzira bwiwe. Uyo muhinga Joseph Ndayisaba kagira amakenga ariko kubazobandanya bateza imbere ico gisata c'indero idakumira kubera ko abega ico gisata batera bagabanuka n'abarungitswe kubinonosora ntibaheza ngo babikurikirane canke ngo babikore. Akabona ko vyari bikenewe guhimiriza gukurikirana inyigisho zijanye n'indero idakumira kuva ku mashure yisumbuye y'indero abigisha. Umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge ngo urakora ibishoboka kugira ngo ufashe abashikiwe n'ivyago bo muri commune Mabayi intara y'Ibitoke
no mu Gatumba ntara ya Bujumbura. Ivyo byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango Anselme Katiyunguruza kuri uyu wa mbere mu gihe hahimbazwa musi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi Croix Rouge na Croissant Rouge, agasaba ko abene gihugu bo mu Gatumba bo kwimurirwa mu bindi bibanza kuko bimaze kugaragara ko aho mu Gatumba atari kibanza ciza cyo kubamwo. Uyu munsi turiko turabivuga abanyamuryango bo mu ntara ya Cibitoke, abanyamuryango b'Imabayi, abo ku mutumba byashikiye bijya bintu nta na kimwe badakora kugira bagarukire kubashijwe na bijya bintu. Ivyashitse mu Gatumba uyu munsi ni ibintu birengana imisozi intara z'Uburundi. Mwarumvise amazi yatanguriye hariya aramanuka azanana Rusizi. Twari twizeye yuko hariho digue bagomba gutangura kubaka bigatuma nuko abanyamugatumba dushobora kububakira hafi yaho twaragira inama n'abafasha muri ico gikorwa twari twasabye ko twobashira ahandi hantu uko nko mubizi bya Gatumba byatanguye kuba akananira abahinga barasabye yuko abantu bo bakura hajya hantu bakabashira ahandi. Ikitubabaje cyane nuko imiryango irenga amajana abiri twari twashize ahantu tubona amazi atarashika nayo nyene yatwara nivyo twashizeho byose biratwara. Rero iyo tumwe turafasha niyo twiriwe umunsi w'Imana wa gatandatu niyo twiriwe mugabo sinobabesha biratugoye ko iyo dukoze uyu munsi bica bisendwa. Uyu munsi harageze yuko ikibazo ca Gatumba turegwa inyishu nini. Baravuga digue izokuba miyo digue ni ibirometero bingahe amazi yazitiye carondera haca hano. Ndagoma nsabe abatwumva kandi bafise uburenganzira bwo gufata ingingo zikomeye. Izo ngingo zofatwa kugira ngo itwame twiruka iminsi yose ku mwaka muri Gatumba. Twebwe turafise igisata kinini cyane kirabidukikije. Twasabye komine zose za Croix Rouge yuko bagira pikinyeri yo gutera ibiti. Twihaye ihangiro yo gutera ibiti byinshi. Ibiti navyo muri aduco bifasha majambo make na Rwanda benshi kurikirana cyane politike y'igihugu irabe bidukikije kandi tugakora ibintu leta yamaze kubona ko ari byo bikwiye gukorwa mu gisata. Nina kuri yo nkuru cisozera amakuru twabateguriye ku isaha 1:52 mwakoze kuba mwadutije amatwi mukayumviriza. Nshimire na Nadia Nshimire Imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.